Ndaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera kuri zimwe mu ngingo nkuru zikurikira hatangujwe kuri uyu wa mbere ibujumbura ihwaniro rigira gatanu ry'abakenyezi bimboneza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu amenyesha ko intumbero y'uno mwaka ari ukwitaho abana bakiri bato mu kubategura neza maze bazoteza imbere igihugu kugwanya urudandazwa rw'abana ni kibazo cyo kwitaho mu Burundi bivugwa n'umuyobozi w'igisata citaho iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Makamba afatira ku bwinshi bw'abana bariko barirukanwa mu gihugu ca Tanzania aho bagiye kurondera akazi muri ano makuru mukaza gukurikirana nico urunani FENADEB gwitaho ineza y'abana rubivuga ko muca mubikurikira mukanya mwidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa Uburundi bwatunganije kuri uyu wa mbere ku ncuro ya gatanu ihuriro ry'abakenyezi bimboneza bava mu mihingo itandukanye y'isi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akamenyesha ko intumbero y'uno mwaka ari ukwitaho abana bakiri bato mu ntumbero yo gutegura neza abazoteza imbere igihugu. Umukuru w'igihugu akaba mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko leta y'u Burundi itegekanya kugwiza amashure y'uburaro kandi abanyeshure bige mu zindi ntara atari zo basanzwe bavukamwo ivyo ngo vyofasha kugira abana bamenye kwitunganiriza ivyabo kuva bakiri bato. Turiko turiyumvira natwebwe ku ruhande rw'igihugu turiko turiyumvira ingene twogarukana inyigisho mu mashure yisumbuye abana baba mu ndaro kandi bigira mu ntara atari gwabo gutyo tuzoba turiko turamenyereza umubano mwiza uzotuma bumva ko ubuzima butari ku bibero by'abavyeyi gusa ariko buri n'ahandi mu gihugu. Uwo mugambi ukwiye gushigikirwa rwose kugira ngo abana b'u Burundi basubirane ka kanovera mu ndero yabo bakure ari abantu. Abana nukubigisha hakiri kare ko bazocuka kandi bakabandanya ubuzima. Abana burya mu ndaro twahigira vyinshi kuko warahura n'umwana w'ingeso mbi akakwiba isabuni nta telefone zari ngo telefone wanyu ngo ndugikirinde isabuni mugaca mwiga gutizanya isabuni. Twebwe rero hageze muri adolescence niho twigishanya cyane kuko ikaramu utayibitse twavuga yuko ari urwangara bayikwivye ntiwarira ngo banyivye ikaramu ngo kwari ukugwanya urwangara kugira umenye kubungabunga ivyawe. Ivyo vyaraba izo zose ni inyigisho z'ubundi bwenge kuko ntibabigirana inzigo warashobora kwiba ikaramu ugasanga wivyo bakwivye kandi ntiwavuga ngo we niwe wari waranyivye ikaramu vyabiheze surusuru vyabiheze. Abana rero nukubigisha kumenya kwibako kwitunganiriza utuntu twabo kuva baciga gutambuka gushika bashike mu bigero. Guhendeshwa maronko nibwo buryo bukoreshwa kugira hakogwe urudandazwa rw'abana abana bagaheza bakajabukanwa imbibe z'igihugu bamwe mu birukanywe mu gihugu ca Tanzania aho bari bagiye kwisumamwo bakiriwe n'ishirahamwe gitaho abana Fondation Stam rikorera muri commune Mabanda mu ntara ya Makamba bavuga ko bajabukanwa mwijoro. Umuyobozi w'igisata kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Makamba agasigura ko ubukene mu miryango aribwo butuma abo bana baje gukoreshwa ibikorwa birengeye ubushobozi bwabo. Ni nkuru tubaza Omerando wayo. Wavuye muhira saa 10 y'ijoro. Mama aciye amahera 5,000 by'amarundi ngo nagashimu
aratubwira nyene ngo turoryama ku mamatera. Abo mwumva ni bamwe mu bana b'abarundi baherutse kwirukanwa mu gihugu ca Tanzania aho bari bagiye kurondera akazi. Tubasanze mu muryango wabakiriye muri komine Mabanda. Bemeza ko bajanwa mu bucagucagu bagacishwa mu nzira batazi kugira ntibize biborohere gusubira inyuma. Nguko ko abo bana bajabutswe urubibe Uburundi buhana na Tanzania kwemererwa amaronko nivyo bituma bagondozwa bakajana n'abantu batazi. Aba bajabukana hamwe baca ku bavyeyi babo ahandi naho bakihendahendera umwana ubwiwe nkuko bisigurwa na bamwe muri abo bana. Haje umuntu muhira avuye Tanzania avuga ati akeneye abakiraje ati ku mwaka baruduhira kizini nyamugabo rero ashita kuvugana n'abavyeyi shirishe ndumva avuga ati yuko duwaru Tanzania ku mwaka tro kurira kizini rero nje ndumvise avuga ati ngo umuvyeyi wanje yamwemereye ngo tugende muvyo nyece namubaze cyane wamwemerera avuga ati wegenda bikunaniye uzogaruka tugirwe n'amaguru twaraye mu kayira. Habaye umuntu aje wacu bavugana na mama yuko yoba agomba umukobwa atwara kwimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo jeje ntangura kwanka maze kwanka mama cavuga ati nugenda atireka kwanka ibyo nta kibazo ndazi ngo ntangorana uzogirirayo. Camvuga ati je kweri nta kuntu ndo kurongorwa ku muntu ntazi kandi nuwa mugabo ari ryambere ndamubonye acambwira ngo yaye ngo nta na kimuzoba. Camvuga ati je nta kibazo baravyuka bampitana baca bavyuka bampitana nko mu masaha 10. Nubwo biruko hari n'abana bahitamo kujabuka atanumwe abize mu muryango nkuko bisigurwa na Prosper Budunya aba muri quartier mu Bogora commune Kayogoro avuga ko atazi ko umwana wiwe yagiye. Cyo mwana yiga mu mwaka wa 6 hanyuma umwana sinigeze menye ukuntu yagiye cyane numva ngo yagiye Tanzania ivyo bintu byaransetse umutwe ndarabo vyajyanye ndamubura. Mu kubahenda bavuga yuko bagiye kubaho neza birenze urugero. Ubukene mu miryango buri mu bituma abo bana bipfuza kuronderera mu gihugu ca Tanzania. David Ndengeje umuyobozi w'igisata c'iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Makamba akabona ko urudandaza rw'abana ruteye ikibazo. Uvema nkizo oyi twatangiye kuzibona cyane mu ntango z'ukwezi mu kwezi k'umunani benshi bava mu ntara ya Gitega, ntara ya Karusi, ya Ruyigi, intara ya Muramvya, Bakenyi mu ntara ya Makamba. Imiryango bavuyemwo n'imiryango usanga se naka na nyina naka usanga batumvikana cyangwa ugasanga n'abana b'imfuvyi cyangwa ugasanga n'abana baritswe na mukase cyangwa ugasanga n'abana bahevye ishure kera mugabo bona ko ubuzima bwaba aho basanzwe bari ari ubuzima butaborohera ariko guca bahitamo kugira ngo ze ko bararaba aho baba barabaye muri Tanzania kora bingine bo bari beshejeho bukebuke. Ikibazo c'abantu bagurisha abo bana bakaja kubagurisha muri Tanzania kugira ngo bakore ivyo bikorwa kuko umva abavyeyi cyangwa imiryango itunze abo bana barahabwa amafaranga hama bageze muri Tanzania kubakoresha babakiriye bakaca bongera nabo nyene bagatanga amafaranga. Uwasanzwe naserukira ubushikiranganje bwo gufatana mu nda ahimakamba ahamagarira abo vyega bose kuja hamwe kugira urudandaza rw'abana ruhagarare. Imiryango yohaguruka ikumva yuko umwana avutse mu muryango ateza kubahirizwa mu gateka kiwe kose hanyuma bakaca bashikirwa n'amategeko n'intwaro abasanzwe bajejwe agateka kazi na muntu na leta yohaguruka cyane bakaraba yuko urudandaza rw'abana guhagarara. Komine Kayogoro iri mu zicishwa mw'abana benshi bagiye muri ubwo buryo. Simon Pierre Nyabenda yirongoye yibaza ko imvo ari uko yegereye ibice baja gupagasamwo nayo ngo ubufashwa jabukanya abana bamushikiriza ubutungane. Bwo haragendeka ukuntu hagendeka uravye niyo babaroye muri Tanzania binjiriye muri no komine niho bashika n'ingoka. Mu bisanzwe ukuntu byifashe aha wanashaka muri no komine abatwara ntibaguriye cyane ariko benshi batwagwa n'abashitse ubwa mbere baciye ubwenge bakuze mbere aho turiko turumva ko bashobora kwimvira ko bari nk'urudandazwa rw'abo bana. Abatanzania babarose bamera nk'abatanga amahera kuko baba bacoroshe mu mutwe babakoresha ivyo bashatse mu gihe cirima babakoresha ibikorwa biruhishije. Nico gituma twebwe iyo dufashe umuntu abatwara tumufata nk'umwasi w'ibondo umwasi w'igihugu wanashaka kuko abana bakoresha ibikorwa biruhishije. Ni ukuvuga abasubizwa inyuma nabo bana baba batwawe ariko ababonetse kari bo babatwaye bo baragirirwa amadosi. Mu gihe urudandaza rw'abana rutemewe n'amategeko mu Burundi ababajabukana bikinga gahumbezi bakabajana batagira ibibaranga.
urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB rubona ko ikibazo c'abana b'abarundi bagurishwa hanze y'igihugu gikwiye kwicarirwa mu itangazo ry'urwo runani ryo kuwa 24 Nyakanga. Ferdinand Simbaruhije umuvugizi w'urwo rwego avuga ko ivy'abana bagurishwa biriko birafata umurindi munini, agafatira ku bana 67 bafashwe n'igipolisi mu misi 20 gusa bari bagiye mu gihugu ca Tanzania guca ingero. Nani FENADEB cagushikiza yuko muri iyi minsi ubudandaza bw'abana bwasuye kwibonekeza kandi ku rugero vy'ukuri ruri hejuru cane. Kuva itariki imwe gushika itariki 20 za Nyakanga umwaka nyene abana bashika 67 bafite imyaka hagati ya 13 na 17 barahagaze n'ipolisi mu gihe bariko batera baja mu gihugu ca Tanzania bari kumwe nabo nyira kuri gudandazwa babajanye muri Tanzania kugira ngo babakoreshe. Kubera ko ivyo vyacitse mu gihe abana baheruka gutangura ishuri itariki 16 z'ukwezi nyene, ivyo rero byatumye abana ubwa mbere hoho bahomba bwa burenganzira bwo kwiga bahabwa n'amategeko y'igihugu cacu ndetse n'amategeko mpuzamakungu igihugu cacu ateka umukono. Hanyuma kandi ivyo bituma kandi abana bagezeyo bituma bacamerwa nabi. Ivyo rero bikaba byacitse mu gihe abana bashika 100 baheruka kwirukanwa n'igihugu ca Tanzania ku matariki ari hagati ya 17 na 20. Abana bose rero uko twavyumvise bakoreshwa mu mirima, icatumye naco birukanwa bavuga ko abana batafise uburenganzira batafise zankaratasi tuma bashobora kuba mu gihugu ca Tanzania. Kubera ivyo rero urunani FENADEB twashaka gusaba ibikurikira. Twasaba cane leta yuko by'ukuri yokurikushwe kugira ngo amategeko yose amaze kuboneka yose aje mu ngiro kugira ngo abagizwa bene ayo mabi ubwa mbere bashengezwe hanyuma kandi bahanwe hisunzwe amategeko kuko by'ukuri tuyafise. Ica kabiri no kugwanya ubwo bukene, ivyo navyo bikava ku migambi itandukanye yokogwa kugira ngo ishobore gutuma imiryango ishobora guhisuna gatoyi mu bijanye by'uburyo tege mwana asaba kugira ibibazo ngo hava kumbura agenda bivuye ku bukene. Nuko mu kibano by'ukuri bonka inyigisho zikomeye cyane kugira ngo nabonye mumve ko baza gufasha mu kugwanya aho kabi kabishe. Kindi naco komeza imigendanire hagati ya cyane igihugu cacu n'igihugu ca Tanzania cyane hanyuma bagafasha kugira ngo ntihage abana by'ukuri basaba kugenda muri bene ubwo buryo. Ano makuru twabateguriye harabandanya amabarabara ya 4 na 5 muri quartier Nyakabiga ya mbere arimo ibinogo bivamwo imicafu yo mutuzu twasugumwe. Ikibazo nk'ico kiri no kwibarabara rya 5 rya zone Bwiza, ariko hepfo yaho ikigo Obuha kiriko kirakora ahari ivyo binogo. Mu ntwaro muri zone ya Nyakabiga urongo iyo zone asaba ko igisagara ca Bujumbura covugana na Obuha kugira ngo ivyo binogo bice bisanurwa. N'inkuru tubaza Mihaye Kanyange. Kwihuriro ry'ibarabara rya 4 mu Nyakabiga ya mbere hamwe n'ibarabara Avenue Muyinga twashitse nk'isaha 4 kuri uyu wa mbere. Izo saha hari amazi y'imicafu ava mu tuzu twasugumwe ariko yisesa nk'uruzi. Abakorera ngaho hafi bavuga ko umunuko waharangwa utaborohereza na gato, bagasaba ko bikogwa. Matwebwe twa dusanzwe tuhakorera uravye ibintu by'amatwarete bibomotse imbere yaho dukorera, bico biba ngombwa ngo twugare kandi ntidushobora kubandanya dukora ivyo bintu. Uwo munuko ni bishobora no kudutera n'ingwara. Ikibitumbura twaratewe tumaze indwi dutewe, rero singishoboye kubikora kubera kuko n'abakiriya baragiye nabona hora ndabishira. Urumva ntibovyakira bivanye n'ahantu nkorera hari intuzu umunuko nk'uyu. Cyo dusaba yuko leta kubera ari umuvyeyi w'abanyagihugu canke ababijejwe boshobora kuza kudufasha bakabidutunganiriza abo bakoze. Ndetse ibarabara rya 4 ngaho mu Nyakabiga ya mbere hari n'ibarabara rya 5 imicafu iva mu tuzu twasugumwe itembera mu mufurege wo ngaho ku rya 5 nk'isaha 5:30 zo kuri uyu wa mbere. Dusubiye guca ku ibarabara rya 4 twasanze hari abateranije uburyo baba barahakoresha hagakugwayo imicafu itandukanye n'imicafu ikugwayo n'umugabo yinjira muri ico kinogo cariko kidudubizamwe iyo micafu. Umutumba wo hejuru
yambaye akabanza gushira amapampa mu matwi na mapampa akuye muri iyo micafu nyene yinjira muri ico kinogo akibira agakuraho imicafu ashira imusozi Jehovende ho kubgayo arongoye zone Nyakabiga akabona ko utwo twigoro twabarongoye twonyene tudakwiye atahubwo meri yari kwiye gukorana n'ikigo Obuha habaho no mu Nyakabiga ya gatatu hagakogwa uravye kuyorabara rya kane mu Nyakabiga ya gatatu ugacuraba niba rya kane mu Nyakabiga ya mbere ni kuvuga ko ari prolongement y'ivyabaye ruguru rero nko mwabonye yuko abene gihugu bwa mbere bo kubera ko hacigiye kinini ikigo Obuha kitaraza kubitunganya mwabonye yuko abene gihugu bonye n'ubwabo bashe gusaba uruhusha yuko bashe ko barakora ibishoboka kugira ngo ico kibazo kibe kiratora inzira buke buke tuge tugasaba rero yuko ikigo Obuha cokorana n'igisagara kugira ngo ivyo bibazo bize biratorerwa inyishu ku mwanya wo mu gihe vyo babishitse nayo kwibarabara rya gatanu rya zone bwiza naho nyene hari binogo mwene ivyo hepfo gato Obuha ikabiriko hakora bimvye ibarabara ndimikorwa bamaze iminsi ne bakora amakuru twakuye ngaho nuko bavuye aho kuri iryo barabara rya gatanu n'irya kane aho mu bwiza bazotandukira kuri Enapo muri quartier industrielle no kwishure riri muri quartier ya gatandatu ya zone Ngagara muri commune Ntahangwa. Komiseri mukuru wa Obuha yamenyesheje kuri iyo nkuru yuko ibikorwa bariko barabikurikiranira hagufi bakavuga ko bari ku kivi bakandi babandanya bakora naho handi bazohashika mu misi ya vuba amafaranga angana n'imiliyoni 142 y'amarundi niyo yatanzwe nk'ingurane itunguka ku mashirahamwe y'ugwaruka go mu ntara ya Bubanza nayo kuzofasha mu kwiteza imbere biciye mu migambi ya paeje urongoye paeje ku rwego rw'intara aho ibubanza gasaba abazironkejwe gukora imigambi bubahiriza ikiringo cyo gusubiza iyo mafaranga n'inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana umuhuzabikorwa w'uwo mugambi Prete Nyunganira Beatrice Nzeyimana mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko uwo mugambi ugiye gushigikira amashirahamwe mu bice bitatu umwe mu bakenyezi bari bazanye ivyo bahingura ngaha arashikiriza ingene bahora bakora mu ngorane zo kubura ibikoresho Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yasabye abegwa n'uwo mugambi bose gukora batiziganya uwo mugambi Prete Nyunganira ukaba wagenewe amafaranga angana imiliyoni 17 z'amadolari y'abanyamerika nk'uko umuhuzabikorwa w'uwo mugambi yabishikirije. Arakoze Space Caritas Kabanyana murabonye ko amasanamu ari ingurane yahawe kugira abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza cyane ugwaruka gwitunganirize imigambi y'iterambere bafashijwe ni banki y'isi ni hano duciye dusozerera no makuru mu Kirundi mwakoze kuba mwadukurikiye ndabashimiye mwese naho ku munsi wecu.